Katedrale Regina Mundi aho hari hatunganijwe imisa ku ncuro igira 29 bibuka igandagurwa ry'umuhisi mukuru w'igihugu Melchior Ndadaye. Mwejeje kubibona ko n'umukuru w'igihugu yari yateye iteka ibirori. Anatole Rugirinyange icegera ca Musenyeri ari nawe yasomye inkuka y'imisa yasabye ko hogira igikorwa kugira ngo imfungwa zirekugwe mbere n'abarundi bahungiye mu yandi mahanga bagaruke mu gihugu kubaka igihugu cabo. Murumva abantu bamwe bihaya ngo barakomeye ngo ni binani ngo ntawo bakora ko ntawo bashobora. Sinzi umwanditsi numvise avuga werondeye ikintu gisumvye ibintu gukomezi kw'isi ngo ariko araraba abona umuriro ati umuriro ndavye ingene utema ugatongora umuriro ntaco uza kigusumvya ububasha ubushobozi ngo umuriro nawo ngo uca urahakana uti jewe amazi arandusha inguvu ati majya amazi riguye nca nzima amazi nayo ati jewe nta nguvu ngira burya izuba riransumvya inguvu ryatse nca nkama ngo izuba naryo ngo rica rigira riti ibicu birangeramira ndabona ko binsumvya ubushobozi biranzibira sinsubire guturira ngacamba akantu kameze nk'igihenda baja ibicu navyo bituma umuyaga uradusumvya inguvu uraducamo ubunywenywe ugasanga tubaye ubusa hanyuma umuyaga nawo burya nta nguvu ufise nasanze umusozi usumvya inguvu ndawushikako ngaca ntinguvu ukamanyagura ukangira ubusa umusozi nawo uti na jewe nasanze ata nguvu ngira umuntu aransumvya inguvu kuko umuntu arazana ibimashini akandimagura ngasanga ameze nk'ikiyaya mu mwanya mutoya umuntu nawe ati jewe nasanze ata nguvu ngira kuko urupfu rurantsinda rurangira ubusa rukantwara ubuzima urupfu n'agahambara urupfu nago ruti burya jewe sinkomeye hari umuntu w'agahana yatsinze uwo nawe ni Yezu Kristo ati Yezu Kristo nagira ngo ndamushoboye nzamo narazutse none n'ubu sindanamutumbera ni muzima imyaka yose none bavukanye ubukomezi uwo kwihaye ngo afise ubukomezi niyihaye aho ikibanza Yezu Kristo muri we ubukomezi bwacu twohaya n'ubukomezi Yezu aduha mu byo dukora aho tubona aho tugendera ubwo bukomezi no kukwigana Yezu Kristo Yezu nawe yagahimbara Imana Yezu nta gicumuro camwegera nawe uzoba ukomeye igicumuro ugica kuri nk'akanubu none rero urututu uribaza mbega Yezu ari hano muri iki gihe yokoze iki yokwiyumviriye gute yovuze iki ubwo umurondera gukora nka Yezu ubishusho rya Yezu mu bantu urimbura igihe urimwo uca umenya ingene uvyifatamwo uha ikibanza Yezu agukomeze ntuzonanirwa ubwira kabiri ubumwe
twatumiriwe kuvoma ubumwe mu butatu bweranda. Igisomwa cya kabiri cya mbere cyabidusabye. None nitwava kuri iyi si, ibyo ari byo byose babitubwiye, Pawulo Mweranda yabitubwiye, tuzoja hamwe. None kuko ibitunanira ubu ku rugendo turimo muri iyi si y'Uburundi, kugendera ubwo bumwe, kuba hamwe, kunywana, intambamyi zibitubuza n'umutima mubi n'igicumuro, ni ukwigungirako, ni kwa gukumira, ni ya macakubiri, ni ya nzigo, ni kwa kutababara abandi, kwa kubura urukundo. Nakaryo rero kugusaba Imana idufashe ngo izo ngeso mbi tuzirandurane n'imizi. Dusaba Imana dushobore guharanira ubumwe hagati y'Abarundi no hagati y'Abarundi n'abanyamahanga, ntitunanirwe. Ibihe turimwo mu Burundi, turavye kahise katumugaje, Abarundi baragiye mu macakubiri y'amoko, baraja mu macakubiri y'intara, baraja mu macakubiri y'imigambwe, baraja mu macakubiri y'imvukira n'abakuyakuya n'ayandi macakubiri. Nka Yezu ntuzukumire umuntu n'umwe. Yezu murabizi ntiyigeze akumira, yarakiza. Imana yadusabye ubuvyeyi. None urondere kuva mu buvyeyi mu butatu bweranda, uheze ubera abandi umuvyeyi. Turasabwe rero kuraba ubwiza bw'Imana tugenda tugana. Batwibukije ko Imana n'umuvyeyi wa twese, agenza bose muri byose. None uratumiwe kugira ubwiza nk'ubwiwe, ubera abandi umuvyeyi. None wumve ko Abarundi, zina Murundi wese, mbere na zina muntu wese, ari nk'ikibondo cawe. Mu byo ukora byose ushira imbere umuvyeyi. Mu Kirundi bagira bati ishavu ry'umuvyeyi riririrwa ntirirara. None ubuvyeyi tugerageze. Je nagira mfata uturero tubiri, ibindi nyine cyohero mukuru w'igihugu cyacu murabizi kwiri jambo umuvyeyi arishimika ko cyane, yarigize icivugo, azobandanya bidufashamo nta nkeka kugira ngo Burundi izo ntambwe zose zitubuza kugendera umutima w'umuvyeyi tuzozitsinde, kandi tukume twambaza Imana tubishikeko. Ariko uturere tubiri nashaka kugaruka kuko uravye ibihe turimo urimbura, ntawureka kuvyibaza. Hariho abapfunzwe, uri umuvyeyi uba ari mw'ibohero, intuntu irakwica. None Umurundi wese ahageza arahamagariye gufasha cyane uko ashobora, maze kujya Yezu yabidusabye ko twobabara bari mu mabohero, tugerageze tubaramire, tubarabe n'ibyo mugabo, kandi aricyo dushobora gukora kinyaruka ngo batezurirwe, tugikore kubera umutima wa kivyeyi Imana yaduhaye, kandi tuvome iwayo. Gira kabiri, impunzi, umuvyeyi afise umwana agorewe mu gahinga kanyaga nande, umwana baharara rubunda, aho usanga ari mu begeranijwe hamwe, bararanako mu dusago, mu duhema, biratera agahinda. Umuvyeyi ntaco atokora, ntaco adakora ngo bagaruke iwabo, bamusange ku kivi, bamuzamure, maze bari hamwe babandanye bafashanya kuba.
none iryo jambo ry'umuvyeyi ryaje hageze tugahurukira Imana ngabo kandi nivyo nyenicubahiro w'igihugu cacu dusaba ngo umutima wa kivyeyi tugaragaze umwe wese mu vyo arimwo nitumubere ibigaba tumugamurukire kandi dusabe Imana ibidushoboze umutima w'umuvyeyi w'umuvukano twame tukugaragaza. Kefa Nibizi mukuru w'umugambwe Codebu nawe agasaba ko amatunga rusangi yosabikanywa ku barundi bose atawangura. Ivyerekeye amatunga rusangi y'igihugu ahangana guhuburiro busanzwe murazi ko nyiricubahiro mukuru w'igihugu ejo bundi ashitse ku butegetsi yashitse hagarika amakontra yo gucukura ubutare yarashizweho na leta iri mu mugambi we vyumvikana yuko babonye ubwa mbere yuko ayo makontra ataratomoye gushika n'ubu tuvugana wobaza ati mbega amafaranga ava mu butare amafaranga ava mu nzahabu ari hehe abategetsi nyine barivugira yuko amafaranga batazi yari menshi yagumiye hanze aho kuza gusahiriza Uburundi kugira ngo ifaranga ry'Uburundi riduze agaciro zumvikana yuko hakiri hagahaze kandi karekare mu vyerekeye gutunganya neza ubutunzi bw'igihugu ku nyungu z'abarundi bose. Ibintu vy'imanza nka zirya ziraba impfu za politike ni imanza usanga zigoye cane twebwe ku bwacu aho tugeze uno munsi turashima yuko ubwa mbere urwo rubanza rwavuye muri wa mugwi mwinshi y'ivyaha y'intambara vyari kugirwa na CVR. Turashima kandi yuko barenganye vya bindi vyo gufata abantu batoya ngo bibaza yuko babikoze batafasha batumwe utwarabonye yuko mu babajijwe mu baciwe imanza harimwe abantu bakomakomeye bari mu nzego z'umutekano za politike bigaragara yuko bari bafisemwo uruhara rw'ubwicanyi ku bwacu tuvuga yuko intambwe ishitswe ko ishimishije kumbure ico twebwe tukirindiriye nuko cane imiryango yaburiye muri iryo rubanza yaba umuryango w'icoro mukuru w'igihugu yaba n'abo bakorana baronka ishumbusho ikwiriye kuko bahomvye vyinshi mu buzima bwabo bwa misi yose kubura abantu nk'abarya atakindi bazize ari uko bizewe n'abenegihugu. Demokrasi yaharaniye uyu munsi mubona igeze hehe? Ikintu bita demokrasi ni ikintu gifata umwanya muremure sinzi gikonza kunyura kubivuga mu Kirundi ubu turi mu byo twokwita la démocratie procédurale turi mu bintu by'ibikorwa vyitwa demokrasi muga turavye icitwa umuco wa demokrasi uteza kuranga ibikorwa vya misi yose vyabi vy'abatwara n'ivy'abatwagwa kuri iyo ndinganizo turacari kure cyane mugabo imigambwe myinshi iriho amatora araba inzego zishingwa n'abanyagihugu igisigaye kuraba mbega iyo migambwe myinshi iriho ikora gute mbega izo nzego zikora gute mbega ayo matora yoyo abatunganijwe gute abayabaye mu muco no mu mwidegenzo kuko ivyo nivyo biza kuranga ico twokwita umuco wa demokrasi ku bwacu rero icitwa demokrasi intambwe za demokrasi zakwirikizwa mu gacerekeye umuco wa demokrasi turacari inyuma cane.